amakuru yo gushigikirana amafaranga angana umuriyoni w'amafaranga y'amarundi niyo mfashanyo umuririmbyi Minani Felicien Nsengiyumva batazira Marechal Femido Jaba yahaye ishirahamwe Fondation Femido Jaba kugira ribandanye rirangura imigambi yo gushigikira abene gihugu bafise amikoro make. Umufasoni Muregwa Solange yavugira Fondation Femido Jaba aratubwira iciyo mfashanyo igiye kuzokora, atangura avuga n'imigambi yo gushigikirana bamaze kurangura. Fondation Femido Jaba turamaze iminsi atari mike turiko turakora ibikorwa byinshi rero bitandukanye, ariko bahanini twashize imbere gukora ibijanye no gufashanya ko biri mu ihangiro ryacu twihaye gufasha abantu banahonekora, abantu bari mu bibazo bitandukanye. Ubu rero turafise imfashanyo turiko turatanga mu kwezi kw'icenda n'ukw'umunani waratanze imfashanyo tujanye n'amakarata yo kwivuza, turazitanga mu ntara ya Bujumbura, mu ntara ya Gitega no mu ntara ya Rumonge ku bantu bamwe twagenda turondera duciye ku bajejwe intwaro muri izo ntara bakadufasha. Barashobora gutanga ayo makarata yo kwivurizako, amwe bivurizako bantahonikora. Hanyuma ubu rero turimirije gufasha n'abandi bantu mu ntara ya Bubanza na Muyinga. Umuririmbyi Minani Felicien hari agashimwe aheruka kuronka, ako gashimwe rero bamuhaye yavuze ati jewe n'ubundi nkuko namandabikora aka gashimwe gaca kaja gufasha muri ca gihugu canje c'amavukiro kuko sijyambere abigize no mu mwaka uheze ako yarose kaje gufasha iniwacu mu bikorwa bitandukanye. Genda ku kidumu yakoreshe murabe mwebwe muri hiyo ivyo yoshobora gufasha. Baciye tuja ro mu ntara zibiri, turaja mu ntara ya Bubanza no mu ntara ya Muyinga. Turashobora kuronka abantu tuzorihira basanzwe bapfungiwe mu bitaro, abantu batashoboye kuronka amafaranga yo kuriha mu bitaro, ugasangana amafaranga makeya mugabo uwo muntu yaragumyeyo kubera amafaranga yabuze. Rero izo ntara zibiri tuzoja gutanga yayo mahera, twaravuganye n'abajeje intwaro bariko barabidufashamwo, nibaza muri iyi minsi mikeya tuzoba tugiye kuyatanga mu ntara ya Bubanza no mu ntara ya Muyinga. Ikindi gikorwa twimirije gukora mu mpera z'ukwezi kwa 12 tuzotanga amakaye twararondeye imfashanyo hirya no hino kuko dusanzwe dukorana bari muri fondation, abari muri diaspora. Turashobora kuronka amakaye atari make nayo ne tuzoja kuyashikiriza mu ntara ya Bujumbura, mu ntara ya Ngozi, mu ntara ya Rutana no mu ntara ya Kirundo, ducishije ku basanzwe batwara fondation muri izo ntara. Tuvugana nabo tukabereka ukungene boyatanga n'ukuntu bobikora tubicishije mu bajeje intwaro muri izo ntara. Novuga rero hanini ibyo bikorwa bitatu turiko turabikora, kandi uyu mwaka uzohera gushika mu mpera zo 12 byose twabishitseko neza nkuko twari twabyihaye. Mukamenya ko umuririmbyi Minani Felicien Nsengiyumva Marechal Femido Jaba yatanze iyo mfashanyo nyuma yaho abarundi baba hanze y'igihugu bamuhereye agashimwe k'amafaranga angana 1,000 c'amadolari y'amanyamerika mu ntumbero yo kumwereka ko bakenguruka ubutumwa bwo gukunda igihugu no gusubiza hamwe muri mu ndirimbo aririmba.